Ndashima Imana cane, cari igihe kinini cane ntahagarara imbere y'ishengero ngo mvuge ubutumwa bwiza. Ikindi ndashima Imana ku barongozi bacu batwiyumviriyeko bakabona ko turi abo kwizerwa kugira ngo dushobore gusangiza ico Imana yashize ku mutima wacu. Amen. Ijambo tugiye kuvugana uno musi ni ijambo ry'Imana rivuga ku buntu bw'Imana. Yanyibagiye. Amen, amen. I'm sorry. Ni kubera ko igihe cari kirekire nari nibagiye ko turi kumwe n'uwundi muntu. Kubera ko mu Burundi naravuganye ndi jenyene ntawaza kuza arasubiramwo. Ariko uno musi ni intambwe idasanzwe. Amen. Amen. Rero ncishije bugufi cane bivanye n'abantu mpagaze imbere yabo ko ari abantu basizwe mu mavuta cane. I'm used to not being interpreted, and back home it was not my everyday thing to be interpreted. So I'm so excited to be standing here in front of the people that I really value the most. Nkuko nabivuze tugiye kuvuga ku kintu bita ubuntu bw'Imana. As I said, we are gonna be talking about the grace of God Tubisanga mu gitabo c'Abanyefeso 2 that we find in the book of Ephesians chapter 2, umurongo wa mbere ku gice ca mbere gushika ku murongo w'9. chapter 2 from verse 1 to verse 9. Ndasoma mu izina rya Yesu mu Kirundi. I will be reading in Kirundi. Ubuntu bw'Imana nibwo budukiza gusa. Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu. And you were dead in trespasses and sins in which you once walked. Ivyo mwagenderamo kera nk'uko ivy'iyi si bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere n'impwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Kandi natwe twahora muri bo kera, mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora ivy'imibiri n'imitima vyacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twari abo kurakirwa nk'abandi bose. Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu, yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwabakijije. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru turi muri Kristo Yesu. And raised us with Him and seated us with Him in the heavenly places in Jesus Christ. Kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. So that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ivyavuye kuri mwebwe ni ingabire y'Imana, ivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. Amen. Igihe Imana yashirira ijambo ku mutima wanje, when God laid this word on my heart, nibukijwe cane kahise k'ubuzima bwanje nabayemo. I was reminded of my background, of my history. Mbona ko definition y'urukundo
that the definition of the word grace ni ikimenyetso c'urukundo rw'Imana is the sign of God's love yatweretse that He showed us, rudashingiye ku bikorwa vyacu. regardless of our efforts or our doings. Imana ishimwe. Praise God. Ndasaba nshyirireko slide y'ifoto y'iwanje. Iyo foto hari mu mwaka wa 2019. The picture you see on the slide, it was in 2019. Hari haheze imyaka igera kuri 2. It was almost 2 years N'umu drunk man. after I was a drunk man or Yeah. a drunkard. Hari haheze imyaka 2 nywa icyo bita ibiyovyabwenge. I was on drugs for 2 years. Igihe natangura kubinwa, When I started taking drugs, natanguye kunwa, batanguye kuntenga mw'ishengero nasengeramo ngiye kwatura ku muherezi. I was given a discipline. I was disciplined when I confessed to one of the leaders. Mw'iryo shengero ca ndavayo ca ngenda gusengera mu rindi shengero rya Katolika. And I just moved out of that church and then I went to another church, Catholic church. Ndavuga ati nubwo ngiyeyo nta nzoga nzonywa, nzosengera yuko nyene nta kintu na kimwe nzokora mu vyo ntari nsanzwe nkora. I decided to not do anything in that church, and I decided to not even drink or do any of the crazy stuff I used to do. Tuca dutangura kugendana nabo muri Katolika kuko urumva nanje naciye nja muri korale. And I started having a Catholic companion because I was part of the choir. Iwacu muhira ruguru, ku bantu bavuka mu gisagara bashobora kuba batabizi, hariho ukuntu haba imanza ahantu bakagenda ku rubanza batabatumiye babita abavumvyi. For those people who are born in the village, you are used to the people that go to the weddings or to the parties without invitation. We call them intruders. Igihe rero twagenda ku rubanza barazana inzoga, ca ndavuga ati kubera bivanye nabo twari kumwereka nanje numviriza uko ibintu bimeze. So when we were in that party, they brought us some drinks, alcohol. Then I decided I'm gonna taste to feel a little bit of the taste from alcohol. Ico gihe nanyweye agakombe kamwe ca ndaboregwa. And I just drank 1 cup, 1 glass of alcohol. Then I got drunk. Aho nari nkiri kw'ishuri. I was yet a student. Tuta dutangura gusubira kumenyana n'abandi bantu twigana kw'ishuri bakunda gukina umupira. And then I got acquainted with some friends who were playing soccer. Umuntu umwe twahorana muri shengero rya Pentecote dusenga hamwe. And one of my old friends in Pentecostal church, bivanye n'ubugenzi twari dufitaniye, ndavuga ati mijana ngaho ryo kugura itabi ariko ataryonwa. because of the bond we had, I asked him to borrow me 100 francs in our money currency, and then I went to buy a cigarette, even though the person who borrowed me money wasn't a smoker. Arambwira ati nuri kugurira worinwa. And then he asked me, if I buy you a cigarette, would you really smoke it? Ndavuga ati cyane gose. And I said, yes, indeed, I can smoke. Aca araringurira. So he bought me that cigarette. Ca ndaridomeka. And I lit it up. Ca ngenda ndarinwa umugenda nca ku mabutike yari aho hantu ndiko ndagenda. And I smoke it backwards around the shops that were in that area. Mu nyuma nisanga nageze no ku ntambwe yo gutangura kunywa urumogi bivanye n'abantu twagendana. And after that, I realized I started smoking weed because of the companion I had. Kubera ko narabona ko nabo bandi bantu bari bafise ico bita igikundiro ku bantu. Because it seemed those people that were weed smokers were so loved by so many people in my area. Nanje nza kurunwa kugira ngo nanje ndabe ko noba
bivanye nuko n'abantu baba batinyitse ko nanje noba umuntu atinyitse. And because there were so much, people were so afraid of the people that were smoking weed. So in that impression, I decided to also smoke weed so people can get a bit of scared of me. Narakina n'umupira, And I used to play soccer. igihe cose tugiye gupira umupira nategerezwa kubanza kuja ahantu nkakora ikintu bita gutongera. And sometimes I used to play soccer, and before I go to play some soccer, I used to do some chums so I can be able to play nicely. Mu nyuma ca ndagura n'inkofera iriko idrapo icafyeko urumogi iyo bita imaving. And thereafter, I bought a hat on which there was a drawing of a weed on it. Nukuvuga ko muhira baca barabimenya. And at home, they were informed of this. Batangura kubimbaza ariko nkaguma ndabiharira. They inquisitively asked me about it, and then I kept denying that I'm not that guy. Ndibuka ico gihe akabure kamwe kagugwa amafaranga 200, akabure kamwe k'urumogi. And I remember that small weed ball was 200 francs. That's the currency of our money. Ndabona ati urumogi ndabona kumenga rurazimvye. Ca mfata ingingo yo kuvuga ati ngoma ndarurondere ngende ndarutere nzoze ndagwisorome. So what happened, I realized weed is so expensive, therefore I'm not going to be able to afford buying it every day. And then I decided to go and plant it somewhere so I can be able to harvest and just make it for myself. Kubera ko na minerevare bampa ho kuyitanga ku ishuri naca ndayitwara tukayigura urumogi tukaba tugenda ahantu bita mu makona wasanga ari mu biti vyinshi tukaca twicarayo tukarunwerayo. Because I was that addicted to the point that even the school fees that I was given, I was going to buy weed and then smoke it around the corners of our schools. Ca ntangura kubona ahubwo n'abantu bahora bankunda bamwe bamwe ahubwo bariko baramvako. However, then I realized the people that even loved me decided to separate themselves from me. Ca ntangura kwiyumvira gukoresha imiti nayo. And then I decided to use some magics so people can love me. Narafashe urugendo rw'amasaha 7 ndiko ndagenda n'amaguru. I traveled for 7 hours by foot. Kugenda gusa ngiye kurondera umuti. Just moving around to go get that magic. Ariko nawe nyenda ndawukoresha uranka gukora. I even use it, but it didn't work. Ico gihe nataha muhira saa 6 z'ijoro. That time I was always going back around 12 o'clock in the midnight. Musi umwe ca nicara ahantu ku rukuta imbere y'inzu muhira. And then one day I sat by the wall at my home. Nari mfise agatelefone gatoya n'amaekutere vya mirimani. I had a small phone and some earphones. Hari indirimbo nakunda kumviriza ivuga ngo hari vyinshi uhura navyo bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana. There's a song I used to listen to. This is the song he was singing. I'm not a good singer. Iyo ndirimbo ndiko ndayumviriza ca ndagenda ndasohoka irembo. So when I was listening to that particular song, I went away. Ahantu twaba muhira umuhana wacu wari impera waruherereye kw'ishamba. Our home was closer to the bush or a forest. Ca ndamanuka hepfo ca mitana ikamba twahora tuzirika kw'impene. And then I went down and I took a rope by which we were using to tie the goats that we had at home. Ngiye kwiyahura ko mbona ubuzima bwanduhije. And then I was taking that rope so I can suicide. Igihe nagera mu iryo shamba ca ndatora ikiziriko ndishira ngaha mw'izosi. And I tied that rope over my neck. Ca ndicara munsi y'igiti. And I sat underneath the tree.
ndahamara umwanya nko ku minota 2 and I spent there about 2 minutes. ndiko ndiyumvira niyahure canke ndeke. And then I started thinking, should I commit suicide and kill myself or what? Ikiziriko ca ndagikura mw'izosi And then I untied that rope from my neck. ca ndasubira muhira. Then I went back home. Aho hose All of those moments, abo muhira ntibari bazi ibiriko birambako. my siblings didn't know what was happening to me. Rero igihe nibuka iyo ntahe yanje, So when I remembered this testimony or my story, nigishijwe cane igikorwa c'ubuntu bw'Imana ku buzima bw'umwana w'umuntu. I was really reminded of God's grace in humankind. Tubona definition ivuga ukundi ngo kuri slide ikurikira ni uguhabwa ikintu c'agaciro kanini tutagikoreye ata kiguzi dutanze ndetse tutari tunagikwiriye. I realized and understood that God's grace is something precious that is given to us without us working for it, without us giving a work after it or to work or to labor for it, even though we are not even worthy to be given that thing. Irya foto bashitse harya nari ndi mu Rumonge. That photo that you saw on the slide, I was in Rumonge. Nari nkibandanya bwa buzima bwo kunywa itabi n'urumogi. I was still staying or living that same lifestyle of smoking weed. Ariko ngaho nari nyuma ya Eglise Vivante mu Rumonge, Innocent arahazi. But there I was behind the church called Living Church in Burundi, Vivante. Maze gutangura gusengera ngaho mpura n'ijambo ry'ubuzima. When I went to attend that specific church on which I'm behind, I met the word of God that changed ubuzima bwanje butangura guhinduka intambwe ku yindi. And my life started changing gradually. Kare nanwa nk'itabi 5 ku munsi n'ibure nka 6. Sometimes I used to smoke 6 cigarettes and 6 weed. Ntangura kugabanya nka 3 canke 2. And then I gradually started smoking 2 or 3 cigarettes per day. Aho hose umuryango wanje ntiwaruzi ivyo ndimo kuko no mu kugenda nagiye ntasezeye. And in that all instance, my family didn't know what was going on because I left the home without telling them. Umunsi umwe haca haba igikorane kuri stade mu Rumonge. And one day there was a crusade in one of the halls in Rumonge. Abaca bazana umuntu aje ku gakinga akarya ka Steve. And they brought a man on a wheelchair. Baramusengera yaje atatambuka acagenda yigendera. They prayed for him. He couldn't walk when they brought him in, but after the prayer he could walk. Cantangura kumva niyumvira ati kumbe burya Imana irabaho. Then I started thinking that God really exists. Cantangura gukora. Then I started working. Ntangura kugira ikintu bita gukorera ijuru. And then I started working for heaven or working to earn the heaven. Maya ni majambo igihe namara ubuzima bwanje bumaze guhinduka. In other words, the moment or the rest of the moment that I started living after I've become a Christian, cantangura gukora cyane kugira ngo nemegwe n'Imana. I started working harder to be accepted by God. Niba hari ikintu nabonye mu buzima kirusha, if there is one of the things that are very tiring or very tiresome, nukubaho turiko tuvuga ngo turiko dukorera ijuru. Is to live thinking that you are working to earn the heaven. Twirengagije ko hariho igikorwa Kristo yakoze c'ubuntu ku buzima bwacu. Forgetting that there is a work of grace that Jesus did in our lives. Nakora ibishoboka vyose. I tried my best by all means kugira ngo ijuru ntizonce mu myanya y'intoki.
so that I can't really miss out to be in heaven. nabayeho mu buzima bwo kuruha kandi nitwa ngo ndakijijwe. I lived a very tiring life, a very life that would make me feel so bored and tired, yet I was a saved person. Kubera iki sinari bwatahure igikorwa Kristo yakoze ku buzima bwacu. Because I didn't yet understand what Christ did on the cross. Mu yandi majambo, In other words, ni umuntu yoza akubwira ati wewe hariya hantu ntushoboye kuhashika. it is like somebody that comes to you and tells you you cannot reach this certain place. Ariko nawe ukavuga ati jewe ku nguvu mfise n'imbaraga numva hariya hantu ndashobora kuhashika. And you tell that very person that because I have strength, I'm strong enough, I'm so energetic enough, I will get to that place. Ariko vy'ukuri bitakunda ko ushika muri kiriya kibanza. But in actual fact, it is not possible for you to get to that place. Ni nk'uko umuntu yazakubwira ati ndaguhe lift yo kuva nga South Africa gushika mu Burundi. It is like somebody that comes to you and tells you, I'm gonna give you a ride from here to Burundi. Ukaca uvuga ati jewe nta lift nkeneye ahubwo ngomba ndahagende kandi ndazi ko nzoshikayo. And you tell that very person that I'm just gonna walk from here to Burundi and I know I will make it. Mu yandi majambo jewe nabona ko kumbwira ko ubuntu aribwo buzonjana mu ijuru ico kintu kidashoboka. In other words, if somebody would tell me that going to heaven is something I wouldn't manage, I thought that is not a thing to tell me. I thought it's possible. Kubera ko mu buzima bwanje ndi umuntu nari narakuze nkenera ko ibintu byose ntegerezwa kuvyikorera. Because in my whole life, the way I was raised to be a man, that everything I must work for it. I must do it for myself. Mu yandi majambo ni nk'uko nariko mbaho mvuga ati jewe sinkeneye ko Kristo tuzoshika mu ijuru akirata ko ariwe yanshikanye, ahubwo nkeneye nzoshike mu ijuru mvuga ati ntaco wakoze ahubwo jewe kugira nshike ngaha nuko napambaye. In other words, I was going to be saying that whenever we meet Christ in heaven, I won't credit Christ's work on the cross, but I will just credit to myself because I worked harder to be here in heaven. Nagumye mbandanya muri ubwo buzima bwo gukorera ijuru. So I kept living that life of earning the heaven kugeza igihe mvuye mu Burundi nkaza ngaha South Africa. until I left Burundi to South Africa. Niho novuga ko nahuye n'ijambo ry'ubuzima ryahinduye ubuzima bwanje. That's where I say I met the real word that completely transformed, that changed my life. Kubera ko igihe cyose nari mbayeho ndushe ndiko nkorera ijuru kugira nzoje mu ijuru. Because the whole life, the entire life I was living to work for heaven. Nakora ibishoboka byose ijoro n'umutaga amasengesho nafata iminsi 3 ntajya ntanwa kugira ngo ubuzima bwanje mbe umuntu yemewe canke ashimwa imbere y'Imana. I spent my whole life, I would fast for 3 days and I would know that I need to be accepted by God. Ikindi cyari mu buzima bwanje nari mfise ubwibone. And what was in my life as well was pride. I was so prideful. Ubwo bwibone nubwo narondera bivanye nuko abandi nabona babonwa imbere y'amaso y'abantu. And that pride was because I had to look at how people are perceived in front of other people. Igihe usengeye umuntu agakira, when you pray for somebody and that person gets healed, abantu babibonye bavuga ati ujya muntu ntasanzwe avugana n'Imana. People who looks at this miracle, they will say, this person is not a simple man. He must be or she must be extraordinary. He talks to God. Igihe namara kubibona ca ntangura nanje kwikompara n'ubuzima bw'abandi bantu kugira ngo nkoreshwe n'Imana. And then when I saw that, I started living the lifestyle of comparing myself to the other people so I can be used by God or be used of God. Byukuri byarankoreye nari mfise ingabire yo gusengera ingwara nari ndayifise. It's really discouraged me because I even naturally had a gift of healing. Umuntu agwaye baca bantumako. When someone is sick, they would just call me.
ubuzima bwanje buca butangura kuba ubuzima buri hayi, and my life started being a high standard life ku buryo jewe ntigera nibona yuko noba ndi umunyavyaha, that I couldn't consider myself or perceive myself that I'm even a sinner. ahubwo naguma mbona abandi bantu ko ari abanyavyaha. Instead, I would see other people that they are sinners. Igihe rero maze guhura n'ijambo ry'ubuzima nshitse ngaha, So when I started living that life that changed my life, when I got in here, nibuka ubuzima nari mbayemwo, and I remember the lifestyle I was carrying out, ca nibuka n'ubuzima nakwirikije kubamwo bwo kubona abandi nk'abanyavyaha, and seeing the other life that I was living in to see other people as sinners, numva umubabaro mu mutima wanje, I felt a big remorse in my heart. ndavuga ati kumbe igihe twebwe tuba turaba umuntu, And then I told myself, even though we look at someone or when we look at some people, twebwe tumubona ko ari ruhebwa ataco akwiriye. we see him or we see them as they are cast out or they are lost. Ariko Imana yoyo imuravye, But when God looks at this person or at these people, ikamubona ko ari ukwiriye. he sees them as people who are to be graced. Kubera ko yaba Imana yaraba umuntu nk'uko twebwe tumuraba, Because if God were to look at people the way we look at them, jewe ubuzima bwanje sinari guhura na Kristo. my whole life I was not gonna meet Christ. Novuga ko intahe yanje ahongereje guca ku mayange kubera ko ubuzima bwanje ni story ndende. That's the nutshell of my life or the summary of my life. Igihe cose iyo ndavyibutse numva ndizwa n'urukundo rwa Kristo. Because every moment I think or remember of my life, I feel to cry because of Christ's love. Aho rero tuca tubona ko vy'ukuri ubuzima umuntu amaze guhura n'ubuntu bwa Kristo, That's where we see that the lifestyle of a person that has already met Christ, tubona ko ubuzima bw'Imana buhindura umuntu icareme gishasha. we see that the life of God changes the person to become a new creature. Nkuko tubisoma mu Bikorinto ba gitabo cete ca mbere c'Abikorinto, As we read in the 1 Corinthians, ku murongo wa 5, 1 Corinthians 5, guhera kuri 16 gushika kuri 19. 16 to 19. Turasoma mu izina rya Yesu. Avuga ngo ubugingo busha bwo muri Kristo. Nico gituma uhereye none tutagigira uwo tumenya mu vyo ku rukoba. Naho twari tuzi Kristo mu vy'umubiri, ariko none ntitukimumenya dutyo. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba icareme gisha. Ivya kera biba bihise, vyose biba bicitse bisha. 2 Corinthians 5, 16 to 19. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. The old is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Ubwo buzima bwose nabayemo kuva mpevye kunwa ivyo biyovyabwenge, All the lifestyle that I carried out after giving up on smoking or taking drugs, nkamara kubaho ubuzima bwo gutangura gukorera ijuru naho, and started the lifestyle of earning the heaven, hama ubwo buzima bwo gukorera ijuru nkabuvamo nkahura n'ijambo ry'ubuzima rya Kristo, and I left that lifestyle and started to live according to Christ. narigijwe cane nuko naciriye imanza abandi bantu, I felt crying because I was very judgmental towards other people. ndababonye ku bigaragara ariko ntazi vy'ukuri umugambi Imana ifise ku buzima bwabo. When I see them according to the flesh, yet
I don't understand the plan God has for them. kubera ko biragoye gutahura umuntu yambonye muri 2018 Because it's really hard for somebody that saw me in 2018 n'umuntu yombona uno munsi 2025. and that same person to see me now in 2025. Rero ubuzima nabayemwo Therefore, the lifestyle that I lived in, uno munsi ikintu uwo ndabukesha ni Kristo gusa. the only credit I can give is for Christ to be credited for his work. Nta kintu na kimwe fise novuga ngo narakoze ibi nace narakoze ibi, I have nothing to say that I did this or that kuko ivyo nakoze vyose ahubwo vyantera imiruho. because everything I tried would cause me to be tired. Kuko umwana atandukanye n'umukozi. Because a son is different from a slave. Nakora nk'umukozi kugira nzohembwe ijuru. I was working as a slave so I can earn the heaven. Ariko maze guhura na Kristo, But when I met Christ, nkora nk'umwana mu rugo. I started serving as a son at home. Rimwe na rimwe hari igihe mpora niyumvira ati mbega ni gute nogira kugira ngo vy'ukuri ndonke ikiguzi kingana n'ubuntu Kristo yagiriye ubuzima bwanje. Sometimes I always think, what can I give to Christ in the exchange of his grace over me? Kuko ndavye inguvu nakoresha mu gukorera ijuru, Because if I think about the strength or the energy I was using to earn the heaven, nkaca ndaba n'inguvu nkoresha uno munsi mu gukora nk'umwana mu rugo, and the energy and strength that I use to serve as a son at home, sanga inguvu nkoresha uno munsi nk'umwana mu rugo ari nke. I realized that the energy and strength I spend serving as a son is really incomparable to the strength I was using when I Ariko was a slave. ico nshimira Kristo But what I'm thankful to Christ nuko for igihe cose iyo naniwe is that whenever I fail, ambwira ati mwana wanje vyuka again. he tells me, you stand up, my son. Ivyo bikaza kuremesha umutima wanje, And that fortifies, that encourages my heart. bishoboka ko ushobora kuba wumva wewe umenga woba uri kure cyane nkaho umenga ubuntu bw'Imana ntibwoshika aho uri. It's possible that you think you are that far that God cannot reach you. Steve arashobora kudushira indi slide. Iyo foto urabona ko bigaragara umuntu ari mu mwiza. This photo portrays or displays a person who is in the dark. Nta kintu na kimwe kigaragaza ko uwo muntu hari ibintu ariko ararondera. There is nothing that shows this man is looking for a certain thing. Urabona ko bigaragara ko ari bize n'ibindi bintu vyo no kuraba kajya kantu afise mu maboko. It seems like he is busy looking at that thing he is holding in his hand. Ariko turabona ko hariho umuco uri kurarasira ujya muntu. But we see that there is light shining over that person. Ubuntu bw'Imana ntiburondegwa. We cannot really run after God's grace. Ariko hari ibimenyetso bigaragara mu muntu ko ubuntu bw'Imana buriko bumushikamo. But there are signs that show that the grace of God is in a person. Kubaho umuntu atangura kwibaza ibibazo, To live a life where one we question himself or herself. mbega niki kihe kintu nokora kugira ngo nzoshike mu ijuru? What should I do? What can I do to get to heaven? Agatangura kumva abura amahoro muri we. And you start feeling peaceless in your heart. Atangura kwibaza ibibazo, mbega uno munsi nopfa noja hehe? And you start thinking, if I die today, where will I be? Hamwe rero n'ubwo buzima nakuriyemo hari inkuru nziza fitiye ubuzima bwanje n'ubuzima bwawe. In that lifestyle I was living, I have a good news for your life and for my life. Slide ukurikira. Iyo nkuru ivuga ngo That good news says, nta kure woba uri, there's no a further place that you can be at ubuntu bw'Imana butogusanga. where God's grace cannot meet you.
ari jewe nari kure cyane. If it was me, I was really far to meet this God's grace. Ni naco kintu kiba kintera kumva umutima wanje And this causes my heart ubuzima bwanje no buhebera Kristo by'ukuri, to give my whole life to Christ. kubera ko imiryango ntaco itari yakoze kugira ngo impanure, Because for sure, my families tried their best to advise me, ariko ntibashoboye kumpindura. but they couldn't really change me. Baramfatiranirije baravuga ati kugiye muri ivyo They decided as long as you are deciding this path, ivyo uzokenera byose uzokwimenya. whatever you will need, make sure you will sort it out for yourself. You Ari- won't get any help from us. Kristo hari umugambi yari afise ku buzima bwanje. But Christ indeed had a plan for my life. Ntaco bitwaye aho kure ubona umenga woba uri. It doesn't matter how far you are, you think you are. Ntaco bitwaye rimwe na rimwe kubona unanirwa mu buzima. It doesn't matter if you fail sometimes in your life. Ariko Kristo ari kumwe nawe. Christ is indeed with you. Isengesho ryanje My prayer nuko wosenga is that you would pray kugira ngo duhishurirwe Kristo, that you would be revealed who Christ is, kubera ko ari we gakiza. because he is the only source of salvation. He is the only salvation. Ibikorwa byose twokora Whatever kind of deeds we can do, tutabikoreye muri Kristo Yesu if we don't do them in Christ, ni impfagusa. they are in vain. Nize cyane no ku karorero ka Pawulo I studied about Paul's life aho yari kwakora yibaza ngo arakora igikorwa ciza ahama ishengero. when he was working, laboring, thinking that he is really serving Christ. Yet, Amaze guhura na Kristo when he met Christ, yavuze ijambo rikomeye. he said one thing. Avuga ati byahora bimbera inyungu byose He says, whatever that was a gain for me, ndabiharura ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. I count it as a loss now. Ubuzima bw'umwana w'umuntu A humankind life butagira Kristo is without Christ umuruho gusa. is a very tiresome life. Si uko muhira twari tubayeho nabi, Not because at home we had a very bad life, ariko hari ibyo nariko ndagerageza kurondera nk'umunezero mu buzima bwanje. but there are things in which I was trying to find joy, happiness in my life I couldn't find. Ariko nta munezero nasanzeyo, ahubwo nasanzeyo umubabaro. However, I didn't find joy in them, but rather I found sadness, unhappiness. Igihe nahuye n'umunezero mu buzima bwanje When I met happiness, joy, n'igihe mpuye na Kristo. was when I met Christ. Sinzi aho wewe nk'umwana w'umuntu aho uri kurondera umunezero canke aho ubona ko uri kure cyane habaho. I don't know where or what place you're trying to find joy, or I don't know the furthest place you think you are at. Uyu munsi ndicabona cyo gushingira intahe Kristo ko ibyo narondera byose mu isi atavyo nasanzemo, ariko nabisanze muri Kristo honyine. Today, I'm the witness that can testify that whatever I was trying to find in the world to give me joy, I didn't really find that joy, but I found it in Christ. Nagerageje gukoresha ibintu byose bishoboka I tried to use everything and do everything kugira numve ko noba satisfait mu buzima bwanje, so I can be satisfied and completed in my life, ariko ahubwo icyo nasanzeyo n'umubabaro gusa, nta munezero nigeze nsangamo. but I didn't really find the real joy. Nahaweho kwibaza, So it's up to you to think. mbega ubayeho nka Fabrice ariko akora akorera ijuru? Are you living like me, Fabrice, who's earning the heaven? Mbega ubayeho ubona ko uri kure cyane ku buryo Kristo adogusanga aho uri? Or are you living at a far away place that Christ can't meet you? Umwanya wawe usenge It is your time to pray and to think, kugira ngo by'ukuri uhishurirwe Kristo, so you can be revealed of Christ,
kuko ari ubuzima bwacu bushingiyeko. Because He is the only one cornerstone of our life. Urashobora kubyaguruka. You can stand up. Sabaye Pastor Alan aradufasha mu isengesho. We ask Pastor Alan to help in our prayer. Naho hari by'ukuri uganire n'umutima wawe. And where you are, try to talk to your heart, meditate on this. Wibaze mbega ndiko nkorera ijuru. Think, are you earning the heaven? Are you working for heaven? Mbega hari ikindi kibanza ndiko ndarondereramwo uburuhukiro canke umunezero atari muri Kristo? Or is there any other place you're trying to find rest rather than finding it in Christ?